Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. We bigijamu ndakubatse aho wigira umuyowayi asama gose abantu bishwe ka mu gacimbiri wacu wabarushije iki mu gacimbiri wacu he ati he ako twese tuzinanye ni he wabonye igandaba yacuhari zitazi raba neza kuri Facebook baravyanditse n'umugenzi yanyibiye akabanga kandi ndiyombesha ko n'umuseruko wacu Vyavuye bigenda gute? Zogashobora iyo akabisa n'umwaka uzohera ndiko ndakora Shuba mwavyuma twubaka ibarabara twubaka ibarabara twubaka ibarabara Shuba mwavyuma twubaka ibarabara abagene twashitse twubaka ibarabara Shuba mwavyuma twubaka ibarabara irusangi twashitse twubaka ibarabara mwavyuma twubaka ibarabara Chon ivyo nibikiga chon yo ndarose ivyo nibikiga yemwe nibikiga bagenge ico tumva ni igikiga mani tubonye nziza twashitse twebwe ugwaruka rw'irusangi rudasigana ku kivi basha reka nabaze gatoya ibi bintu nibiki muje kumfasha yo nabuze icyo mvuga umuriza reka tumwereke icatuzanye uco twaje gukora ngaha twagiye Shuba mwavyuma twubaka ibarabara twubaka ibarabara twubaka ibarabara Shuba mwavyuma twubaka ibarabara abagene twakaze twubaka ibarabara Shuba mwavyuma twubaka ibarabara nani gipingene yajumarariwe gipe kutavyumva igihano baguhaye tugikora twese sibyo kabasha asa cyane gose yego vrema tugikora twese ni cacu aha tuzoruhukira ibarabara risubiye kuba one love gipe igihe ndonka message yo kuza kugufasha nararyohewe byatari yego muri zabasha mushaka ndababwire ngo iki merci ko numva umenga ni kwiye nukuri ndabashimiye umviriza gipe we kora gusa none nkiri barabara ryasivye gutya ubona wari kuri shobora ereka n'ubundi kabasha hajya musanze nako ndidoga nibaza ni ryari ndo haheza asha kweli iki kibarabara cyari fosana kweli ko turi benshi ni one love asha tuzohakora mwanya muto umve aha nakaravyo aha nugukora nka vya bitinga vya bindi murabibona nari nguvu ntituzifise nguvu turi nazo hemwe nukuri murakoze ku mutima ibintu mugo munkorera no kuri je binande franchement remo maman sindababeshe ahubwo nanje nta majambo mfise yo kuvuga mbonye abaseruko n'abarengero bose turi kumwe gutya ni one love kabisa yewe dream yanje irabaye realite kuva kera narota kubona abajene twese turi hamwe nk'uko ni one love Shabigi nukuri ibi bintu n'ivy'imboneka rimwe gipe ahubwo tubwira ivyo wisize we frema no rukundwa n'abantu bose gutya wow ega condo ibi bintu ubona gutya n'ivyizana frema burya rero yarabikoreye gipe félicitations mingi murakoze ego vrema gipe se umuntu asanzwe nibutsa amajoro twaraye kuri komisariya tukahaguma twese mpaka bafungura hemwe jewe mwankoreye gushika n'ubusindaho amajambo abe kubashimira nukuri kandi sinzi nuko ndayaronka abagenzi oya wereka dukorira ibarabara tuzoriheza wayaronse Yo, man, nakoze kubona Pepa ashoboye gusinzira
ndashobora kuryama gatinda Queen ni uri ga Queen. wewe vuga bukiye igo atigiye uvuga nukuri nokwicisha nyene gasinziriye ndusha Yo, sorry Shavon, ahubwo nawe shamba umengo ufise agatiro mu maso. Urarushe vraiment. reka nyene ivyitiro vyanje sinkibivuga. Shamba sana kuri. Ya mama mwoba ndakubwiye. Ntavyo wamenya reka shawe. Igo, c'est-à-dire que ubu mama ndamwubaha gusumba uko nariko. Oya, ni kubera ubonye ingene umwana agorana gusa. Kagushinyasha. Ubu urazi kurare wicaye. Bamuha amata ukarindira ko atura umuntu. Yo. Igo nakuri numva ndi deprime jewe. Oya, deprime vyawe reka sha uzomurera nyabuna nampaka gushika kure. Ntakundi. Ahubwo nyene Queen, naenda kusaniye ka kanoti wangu. Yo, Igo sha Igo. Ushobora kwibaza ingene umfashe Imana ariko ndiyumva iyo ndayakura. Aha vraiment utanga ntari kubwirirwa ko ndumye vyafo. Reka kumbwira. Kare. Sha burya ubona na jewe niyo nari nsigaranye yonyene kweri. Mugaje ntaco reka je ndaze kurangena ni depoya ntaco. Igo. Kuri merci sana. Naco nkoze. Gusa yandazi nzofungura n'imisi ibiri yo nzorimara. Sha sinibaza ingene ibintu bisigaye bizimvye gakwira. Sha n'imiburi bururonka nk'ivyamidi ngera na soare ape. Wiki. Washabindekere sha jewe ndazi ko nzobijenga je. Sitacyo bizokunda. Sha zobura umuhingani muri gestion ndakubwiye. Oyinge gato. Wegerageza urabe. Oya nyene hani bon sana nshonda yagusubiza t'inquiète. Kandi vyamura ko ze kumigura. Sha welcome. Yo Queen. Era baranyishuye. Yo. Bande bakwishoka Igo. Mbere shi message ndayisome cyane. Igo. Ko numvugo wi. Ni bande bakwandikiye kutanyishuye. Ni Queen, ni ya formation ko ni vya journalisme ne narondiye. Sasa rabo baranyishuye. Ndabuze uko nifata n'ukuri. Ariko nawe uratwenza. Inugururura. Oya Queen n'uvugo. Ujenga upape kandi warundiriye nyishu imisi n'iyindi. Umutima ugira uncemwe no kuri Queen. Uyugurura ni mu kanwa. Ubu nosanga abanywe basha. Queen, basi we yuguruye no kurinda gusanga. Ese kijamana. Ugurura nyarutsa sha. Jeje byose urakeneye kumenya isho baguhaye. Eko ndayikeneye mbwa. Sisa ugurura none. Oya nugurure. Yo Queen, ibaze sha Queen era baranyemereye formation. Omunje, mana yanje ndahiriwe. Yo. Reka tuvuge buke. Waouh, Igo, félicitations ça. Tu ne peux pas savoir quel point d'akunezererewe. Man, Jesse ndanavyumva. Nani, iyo formation izocibera he? Hanze man, hanze. Wavyumvise à l'étranger man. Diaspora? Ndavyumva no kuri man. Oya reka subire some neza. Kwirikira Reka subire ndagusomera. Reka subire some. Oya reka Queen no kurinda gusomera. Era, félicitations Igor. Ta candidature pour la formation a été retenue. Mana yanje ibintu nivyo ndiko ndasoma cyangwa ndiko ndarota. Queen. Yo. Raba vraiment. Wani sawa sha. Queen no kurinda ryohera. Sha. Musa nanje nagiye gukurikira igishano kirango ni brigadeto. Oya Queen no kuri vyarashitse. Nirabani mwana jenye. Oya wangu, mugana je naho ndyohe vraiment. Naho ubone ndiko ndatamba. Sha burya je simbone nzokora amafaranga kubera burya turirihira. Ndaremye barinze bakwemera nta mafaranga uzobura. Sha. Oya reka ntangure guteka umutwe vraiment mugabo navyo mbona kabisa n'ukuri. Iko. Ko juste izere ndazi kuzoyaronka. Nukwizera nyene. Sico kimwe nanje ubuzima bwahagarariye hanyene. Oya sha nukwizera nawe. Nukureba umwana gusa. Yo, Buda. Ndabiri ngene nabaye turabe. Nazo gato ngakomere. Sonite ntoke zawe ko tari zamenyere kuvuza igitari gusa waruti ko umucetso. Ndagutwenga se wa love man. None ndakubaze none bizohera gute? Bizohera gute? Ndafiri ndababara. Urabona kuzira kwere. Izinga amavuta basi bizoca bihera. Ahubwo wewe ngira rya mbere ufashe isuka. Oya waraye vraiment vyari ya mbere. Yo. Urazi honyene ngene bamye banwenga. Kumengo ndiko ndavuza gitari. Nenda kubaze.
aje udosubirayo aja hoho uzoshuta wamyotse oya nukuri jewe nzosubirayo nyene reka sinshobora gutana abandi Ereka gamba nzopfuma nambara amashesheti mu biganza ugabo naco nawo ushaka ukamyoka zigazimura uko ufashe umuseruko nkawe yego ni sawa tukaniyo yabari umurengero sha nari kubikora nkuko nyene asha nje ni wa love man nukuri baye na data nari nibagiye wondi ko ndabwira wapi aho muri kuri henda cyane nagipe ariko afashwa na bose abaseruko abarengero amakasha hewe bijya vyovyo je ndarindiriye kubona ikinyigije inyuma cigiki tecigiki bihumetse guteka rutakara tumeze uti utigirishije frema nani bijya bintu frema nibikunezera reka ico jewe ndi coco bijya nta mizi bizomara bisa ndakureke nirabira makuru wowe ndazi ko no gushobora frema voilà ngiyi kani web tv iratanze umuco ngiyi itanze umuco guvyerekeye iki kuri vya bihuha wemeza ku munsi ziheruka gutaha ingo ngaho urabi turabi iraba bariko bavuga ngo iki iraba kanyenyeri yahaye ijambo bose kanyenyeri bahungutse abasangwa n'abajejwe umutekano yo ego hewe ndababona bose kweri kandi web tv yabahaye ijambo ni one love hora ubwa mbere na mbere nashaka guhumuriza abanyarusange bose ndababwira ko umutekano wifashe neza cyane ubugira kandi nashaka kubeshuza ibibaye maze iminsi bivuga ko mu bahungutse hoba harimo abagizi bana ico ni kinyoma cambaye ubusa kuko kuva bahungutse gushika none munsi nta muntu umwe turumva yishwe haba mu baseruko canke mu barenge mu kurangiza nashaka gusaba abanyarusange bose ko muguma mutekanye kandi mufatanye mu nda cyane mwe amatwi basesa nkuyoze akwiragiza ibihuha bitagiraho bifatiye kuko nta mutekano uzohungabana ngaha abajejwe umutekano barahari kandi barakwiye murakoze ruda avyumvise wumvise ko umutekano wifashe neza ahubwo jewe ndumiwe none nk'abantu bakwiza ibihuha nkabirya baba bashaka iki nyene atari kugomba gucanishamwe abanyarusange nabo baprofita igihe nyene c'ubwoba bakaca bafonda ibihuha sha mbe uradiyo ko barabikubwira neza na neza umengo bavyiboneye epo vyemera abanyabwoba nkawe je urudogara ngibwoba ahura nyihenze ko muti wapi kabisa wapi subiramo twumve garutagara subiramo byari wambwiye ngo iki ntiwambwiye ngo abarengero bahungutse ngo nabicanye gusa none ngo baje kumara abaseruko oya share karika jewe ziko nari navyumvise bubanza kwanza utekane urumva wumvise inkuru uyitoze neza kugira niwagiriza abantu ivyo batari usanga nyene hari one love na yahandi mugabo ntakubesha kanyenyeri rakoze kuba duha amakuru aramvuye ibihuha vyari bwatwice Allo ubaye nde Mafuza washaje kweli yo aho turumvondiwe ndikiti sinari nakumvisesha didira gato negera aho batumva ego n'ubuzira abaho wikinga ntibave bumva ivyo tuvuga ego aha ni sawa urakomeye rero gagiti emwe wari warampevye musazanje none bimeze gute iyo kutakivuga nta gishasha yoho gishasha kirahari igiti wanje ubu ndi mu busabane n'Imana ubu nsigaye numva ijwi ryayo neza ego uri Mafuza me alo uko sinihenze oya ngiti ntiwihenze ndi mushikawe Mafuza Imana iguhezagire cane musazanje none ivyo uriko uravuga nibiki erega ubu simfa kuvuga giti mbanza kumviriza mutima w'Imana icambwira nkumva ko yemeranya nanje mu vyo ngira mvuge mama we Mafuza ubwo ni wanyeze abiyoga bikaze none aho muri prison musigaye mwanywera inzoga ewe giturantwengeje unyibukije igihe mutima w'Imana yaza kubatumwa bagaca batangura kuvuga mu ndimi ababumvise bakavuga ngo baraborewe Mafuza sa
genda uryame jewe numva wahwanye kabisa. Nahwanye gute kandi nuzuye mutima w'Imana. Erega giti narahindutse. Ubu ndi caremwe gisha. Mama we umviriza amapoza. Mbarira? Ukaba utanyoye inzoga. Raba bakujane kwa muganga wafata. Mwami Imana, uko wankijije ukankura mu vyaha. Ndagusavye unkirize musazanje giti. Ave mu mwiza aje mu muco. Ndabigusavye ndavyizeye mw'izina ry'umwana wawe. Amen. Mafoza. Nta muntu ari hafi yawe. Eka jewe ubu ndi kumwe n'Imana gusa. Hanyuma iyo Mana wumva ndakubwira. Yarankuye muri pirizo hewe. Ubu ndi muhira ndidegemvya. Sa? Ego. Mafoza. Uti ntukiri mu munyororo. Oyasha Imana yarambohoye. Ubu ndidegemvya. Ushatse ndaguhemawe muvugane? None uratorotse ucuja muhira. Ubasha giti. Notoroka gute kandi naramenye Imana. Ubu nkoreshwa na mutima w'Imana gusa. Oyambwira neza. None bakurekuye bigenze gute? Ivyo urambaza? Jewe ndasenga hanyuma Imana igakora. Cyera ngiye numva bansoma mu barekugwa ncandafuka amashimira Imana ni haleluya. Basha ndatangaye kabisa. Nuko uko nyine wagiye wumva ngo utahurejejwe neza cyane. None Imana yavuze hari usubizayo. Hewe hari n'ibindi Imana yakoze bikomeye. Zibiki mbwira none. Iyo Mana wumvira komeye giti nawe. Irazi kunkingira abansi n'ukuri. Oya nyabutambwira habaye iki? Nagomba ndakubwire ko wa munyavyaha cuma baje bamubosha bamukura muhumuro bamuzanira rusangi. Yego. Iyo nkuru niyo Mafoza. Niyo. Oya mbwira neza. Ivyo nivyo. Basha ushima arivyo. Naribone wa museruko mwene wabo nyamba atarinye nabo Kadede. Ari wa mwimirija mwinjizi bohero. Hewe. Yo Mafoza. Kumva mbaho. Iyo niyo nkuru nziza ya mbere numvise. Ego. Ivyo vyose ni kubera Imana. Umviriza rero Mafoza. Mbarira. Ucukoresha ubwenge nyaku. Aho? Usigaye wenyene mu kibuga. Ukakwinjiza igori ntumbaze. Ubwo ibi bintu bizokorohaga yemwe mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Turumvise ko Rudagara inkuru ziciye ku mbuga ngurukana bumenyi azemera uko azibonye. Mbega iyo bishitse ukabona inkuru mwenizo zicivutu uvyifatamwo gute? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Theoneste Iranezereje avuka mu ntara ya Mwaro muri commune ya Rusaka muri zone ya Yanza ku mutumba wa Namande. Yagize ati turaziko inkuru zose zisha ku mbuga ngurukana bumenyi atari ukuri. Ati gusa nitumenye ko n'inkuru zicivutu abantu zicako kuri izo mbuga ngurukana bumenyi. Ati ndangije impanuro abantu batanga inkuru gushishoza neza barabe ko iyo nkuru ifise icemezo nuko atari gihuha. Vianney Nisubire avuka mu ntara ya Rugigi neza na neza ibutaganzwa akakaba dukurikirana mu gihugu ca Kenya. Yagize ati iyo bishitse nkabona inkuru zicivutu ku mbuga ngurukana bumenyi ati nuko mbanza nkagira amatohoza ku iyo nkuru. Ati kugira amenye ukuri kuri ivyo biriko biravugwa. Ati kuko hariho imbuga zandika amakuru kugira zijyanishe abana bariya. Ati vyiza rero nuko twabanza gutohoza na karengo iyihuse yavyaye ibihumye. Undi bunywanyi yatwandikiye ni Isidore Irakoze ava Ikaronda mu Rumonge. Yagize ati kubganje iyo mbonye amakuru nk'aya civutu sinshobora kuyemeza. Atahubwo ndaheza nkatohoza neza ivyayo makuru mbere ngaheza nkaraba nibindi binyamakuru ico bibivuga ko. Ati iyo rero ntabonye ikindi kinyamakuru canke insamirizi bikorera aha mu gihugu bibivuga ko nkaheza nkamenya ko ari bihuha bishobora kuvugwa nabo babategereye igihugu. Gutyo nkaremesha amahoro mu gihugu. Ati kuko irirenze umunwa iba rirenze impinga.
reka ubu naho tuje mu gihugu ca Oman aho Claude Nshimirimana ava mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga yagize ati intererano yanje kuvya Rudagara nuko imbere yuko dushira ibintu mu mutwe twobanza tugashishoza neza ati nk'akarorero nka jewe iyo mbonye inkuru itari nziza canke iyo ariyo yose imbere yuko ugira uwo ndayibwiye ati ndabanza nkaraba urubuga ndabisomye ko ati hama nkaraba nandi ko hoba hari ico babivuze ko atahandi ndabibonye ndinumira ati kuko abantu ntitwakira ibintu kimwe ati kuko hari ubibwira akabifata ko ari ukuri atitaye kuho vyavuye ati rero imbere y'ukwemeza inkuru twobanza tukareka abo vyiga bakabimenyesha ati kuko nakare irirenze umunwari barirenze impinga. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara yagize ati iyo bishitse ukabona inkuru zicivutu ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihe atamakuru yizewe ufise ati nzirira shubwa mbere ni ukwirinda kujana nyabahururu kuvyo ubonye vyose canke usomye ku mbuga ngurukana bumenyi ati narijya ibica ku mbuga ngurukana bumenyi bitaba ari kuri vyose ati vyiza rero uratohoza ndetse ukarindira amakuru yizewe atangajwe n'inzego zibijejwe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo kugusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wamaye twasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mbega mwumvirije ikiyago ca Big Jam hamwe na Rudagara nikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mbega mwumvirije ikiyago ca Big Jam hamwe na Rudagara nikihe cigwa mukuyemwo. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 893 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho mu ndwi zokurikira. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.